Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, Baba hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, 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 yeah, Baba hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, Baba hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, wewe ndiwe nguvu yetu. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba Baba hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, Baba hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, Baba hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, Baba hakuna kama wewe. Baba turashitse mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Turahaye kaze umusiguzi wacu. Ku munsi uherukira iyindi, Yesu aratangaza amatangazo akomeye. Tunasubiri matangazo kamili kutoka kwa Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Amahoro Bujumbura. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bujumbura, say woo! Woo! So good. Ni vyiza cyane. Dada, njoo hapa. Mushiki wacu aliongera hano. Do you want Upendo and Connie to lead us in more worship? Mbega muragomba Upendo Nkone asubira turongore mu mashimwe. Aha. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Muhaguruke. Bwana, ni wewe tu, ni wewe Bwana, Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. ni wewe Bwana, Wewe tu Bwana, ni wewe tu. ni wewe Bwana, Wewe tu oh Bwana, ni wewe tu. ni wewe Bwana. Wewe tu. Ongeza sauti tena. Ongereza ijwi. Ni wewe Bwana, Ni wewe tu. oh Bwana, ni wewe Bwana, oh Bwana, ni wewe Bwana, Wewe tu oh Bwana, ni wewe tu, kimbilio letu, wewe tu
Asante dada. urakoze mushiki wacu. You may be seated in the presence of the Lord. Nimufate ivyicaro mu bwiza bw'Imana. Some people think that I have Upendo and Kone come and sing more Benshi muri mwebwe mwibajije ko Upendo namuhamagaye ngo aririmbe indi ndirimbo because I want to hear her sing. mwibajije ko ari ugushaka gusura kumwumva ariko araririmba. But actually, I have her come again Ariko mu vy'ukuri namutumye ko ngo agaruke hano because I want to hear you sing. kuko nagomba kumva amajwi yanyu ari mwe muri ko muraririmba. It touches my heart. Birankora ku mutima cyane. And when the musicians and the vocalists are singing, Nabariya bacuraranzi na bamwe babafasha iyo bariko bararirimba, I cannot hear your voice. Simeza ngo mwebwe numva amajwi yanyu. And my favorite part of the entire crusade Kandi umwanya mwiza urusha iyindi kuba myiza mu gikorane is when I can hear your ni voice. mu gihe nshobora kumva amajwi yanyu. Amen, Bujumbura. Amen, Bujumbura. I want to thank Bishop Onesforo, Ndifuza gushimira cyane umwungere Onesforo, Bishop David Nkone, umwungere David Nkone, all of the staff from the various churches, be nabo barongozi batandukanye bavuye mu mashengero atandukanye. I want to thank all of our political leadership, government leaders that have come to be with us today. Ndifuza gushimira abarongozi mu vy'intwaro y'iki gihugu bashimye kuza kwifatanya natwe uyu munsi. And thank all of you Hanyuma kandi ndabashimire mwebwe mwese for joining us together in this great event. kubona mwashimye kwifatanya natwe muri iki gikorwa gikomeye cyane cy'ubutumwa bwiza. Let us hear from the word of the Lord. Reka rero twumve amajambo yo muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. From the Gospel of Mark, Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkuko bwanditswe na Mariko, chapter 2, igice ni kabiri, verses 1 through 12. turahera ku murongo wa mbere dushitse ku murongo wa 12. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haheze iminsi asubira i Kaperinaumu, bimenyekana ko ari mu nzu. Benshi bakoraniraho, ntibakwigwa mu nzu, eka n'imbere y'umuryango hose. Ababwira ijambo ry'Imana. Haza abazanye ikimuga, bagiteruye ari bane. Babuze ingene bamushikira ku bw'ishengero, basambura inzu hejuru y'aho atumbereye. Bahejeje kuhatobora, bururukirizamwo inderuzo iryamyemwo ico kimuga. Yesu abonye ukwizera kwabo, abwira ico kimuga ati, mwana wanje, ibyaha byawe urabihariwe. Ariko hariho abanyabwenge b'ivyanditswe bamwe bicayeho, biburanya mu mitima bati, ni igiki gitumye uwo avuga atyo? Ararogose. Ninde ashobora guharira ibyaha atari umwe niwe Mana? Yesu amenye mu mutima wiwe yuko biburanya muri bo batyo, aca arababaza ati, ni igiki gitumye mwiburanya ivyo mu mitima yanyu? Icoroshe ni ikihe? Nukubarira ikimuga nti uhariwe ibyaha byawe, canke nukuvuga nti vyuka wikorera inderuzo yawe ugende. Ariko kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha mw'isi bwo guharira ibyaha, abwira ikimuga ati, ndakubariye nti vyuka wikorera inderuzo yawe utahe. Aravyuka, aca yikorera inderuzo, asohoka imbere ya bose. Nuko bose barumirwa, bahimbaza Imana bati, ntitware bwabone bene ibi. Yesu nashimwe cyane. May God bless the reading of his word. Imana ihezagira ijambo ryayo tumaze gusoma. I titled this message today, narondeye ubu butumwa bw'uyu munsi, When Jesus Led the Service.
igihe Yesu yararongoye igikorwa. When Jesus leads the service, Igihe Yesu ari wahagarariye igikorwa, anything can happen. ikintu cyose kirashobora kuba. The moment that you think that you have Jesus figured out, Igihe umaze kwibaza ko Yesu ashobora gutorera inyishu ikintu, the moment that you think that you know how God operates, mu gihe umaze gushikaho umenya ingene Imana ikora, that is the moment that you are about to learn something new. aho rero niho ubugeze mu mwanya wo kwiga ikintu gishasha. He is God. Ni Imana. The Bible says his ways are higher than our ways. Bibiliya ivuga ngo inzira ziwe ziritaruye cyane inzira zacu, And his thoughts are higher than our thoughts. kandi ivyiyumviro vyiwe birenze cyane ivyiyumviro vyacu. When Jesus leads the service, Mu gihe Yesu ariwe ahagarariye igikorwa, even a miracle is possible. n'igitangaza kiraheza kigashoboka. And when Jesus leads the service, Kandi iyo Yesu ariwe ahagarariye igikorwa, there are elements in this story that are always present. hariho ibintu bimwe bimwe muri ibi dusomye muri iyi nkuru biheza bikama bigaragara. Element number one, Ikintu ca mbere, Jesus was in the house. Yesu yari mu nzu, And Jesus is in this place today. kandi uyu munsi Yesu ari muri iki kibanza. Jesus had just come to this place after healing someone. Kandi Yesu aha hantu tumwumvise yahashitse ahejeje gukiza umuntu. He healed a leper. Yari ahejeje guhumanura umunyamibembe. Some of you are here today Hariho benshi muri mwe, bamwe muri mwebwe muri hano uyu munsi, because you've heard about the miracles that have taken place during this crusade. bamwe muri mwebwe muri ngaha kuko mwumvise amakuru y'ibitangaza Yesu ariko arakorera aha hantu. Jesus is in this place. Yesu ari muri iki kibanza. He said in the Bible, Muri Bibiliya yavuze ngo wherever 2 or 3 of my followers are present, I'm right there in the midst of them. aho babiri canke batatu bazoba bakoranye mu izina ryanje nzoba ndi hagati yabo. Amen. Amen. The second element that was present when Jesus led the service Ikindi ca kabiri cari ngaho kuko Yesu ariwe yarahagarariye igikorwa, there was a full house. hari inzu muri ico kibanza, The scripture says that many people were gathered together, kandi muri iyo nzu Bibiliya tubwiye ngo abantu benshi bari bakoraniye muri yo, so that there was no longer room. ku buryo ivyumba vyose vyari vyuzuye. That reminds me of this meeting today. Vyaciye binyibutsa abantu ndiko ndabona muri iki gikorano uyu munsi. I watched people continue to come to these grounds. Nakomeje kubona ko hari abantu n'ubu bakiriko baraza muri iki kibanza. And I said to myself, Ndaheza ndibwira nti Jesus is in this place. Yesu ari muri iki kibanza. And if you will allow Jesus to lead the service, Kandi mu gihe woreka Yesu akaba ari wahagararira iki gikorwa, a miracle is very near. igitangaza ntikiri kure yawe. When there are many people, Ahantu hari abantu benshi cyane, there are many needs represented. haba hakoraniye ivyankenerwa vyinshi. And that's the next element that's present when Jesus leads the service. Kandi ico ni ikintu kigira kabiri cyama kigaragara ahantu Yesu ari wahagarariye igikorwa. There were many people there with needs. Hari abantu benshi kandi umwe wese akaba afise ivyo akeneye. And if you have a need,
kandi nimba nawe uyu munsi uri ngaha ufise icyo ukeneye, you are a candidate for a miracle today. nawe uri umwe mu bo Yesu ashaka gukorera igitangazo uyu munsi. When I see many people gathered together, iyo mbonye isinzi ry'abantu nk'uko bari hamwe, I see many needs represented. ndababonamwo ibintu byinshi mukeneye. And when Jesus leads the service, mu gihe rero Yesu ari wahagarariye igikorwa, a miracle is very near. igitangaza ni ngombwa kirakoreka. The scripture says amajambo twasomye muri Bibiliya yavuze there ngo were so many people hari abantu benshi cyane that they could not come near the door of the house. ku buryo bari hanze badashobora no kwegera urugi rw'iyo nzu Yesu yarimwo. I see people way out there. ndabona abantu benshi hariya kure. I see all of you over there. ndabona na mwebwe hariya hirya. The house is so full, nukuvuga ngo inzu yacu yuzuye cyane you cannot get through the door. ku buryo tudagishobora no kwegera urugi. Now I imagine ubu rero ndiko ndibaza that there was another reason that people could not get near the door. habwirizwa kuba hari iyindi mpamvu yabuze abantu kwegera urugi, Because the protocols would not allow them to. kuko abari bashinzwe kugira protokole ntibemerera uwo ari we wese kwegera ngo yinjire muri iyo nzu. The traditions of man, imigigwa n'imigenzo y'abana b'abantu, cultural expectations. imigenzo be n'ivy'abantu baba biteze. But when Jesus is in the house, ariko iyo Yesu ari mu nzu, there is a new protocol. haca haboneka protokole nshasha, A protocol from heaven. iprotokole ivuye mu ijuru. If you believe that, Bujumbura, say yewe amen. Bujumbura nimba uvyizera uti amen. 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 So many people. abantu benshi cyane. The next element that is present when Jesus leads the service, ikindi kigira gatatu kiboneka mu gihe Yesu ari wahagarariye igikorwa, Jesus preached the word to them. Yesu yaciye ababwira ubutumwa bwiza. And that's why we preach the word of God. ni nayo mpamvu idutera kuvuga ubutumwa bwiza. When the word of God is present, kuko ahari ijambo ry'Imana there is power. haba hari n'ubushobozi, There is freedom. haca haba n'umwidegemvyo, There is liberty. haca haba kwidegemvya. Bujumbura, if you believe that, put your hands together and give God praise. yewe Bujumbura nimba uvyizera tuduze amaboko dushima Imana. Amen. Amen. Jesus preached the word to them. Yesu aca ababwira ijambo, ubutumwa bwiza. The word for preaching iri jambo rivuga ngo kuvuga ubutumwa in the New Testament mu isezerano rishasha is kerygma. mu kigiriki bavuga kurigma. It's a Greek word. ni ijambo ry'ikigiriki. Kerygma means kurigma muri urwo rurimi rw'ikigiriki risobanura ngo to cry out, nugusemerera, to communicate in the most intimate possible way. ukavuga icyo ugomba kuvuga mu buryo usemerera kugira vyumvikane. He did not simply stand there and quietly and politely read the word. ntiyahagaze hagati yabo atekereje mu buryo bw'urupfasoni bwinshi ngo aheze asome imirongo buhoro buhoro. I imagine it sounded like this. je nibaza ko vyari bimeze nk'uko mugira mwumvirize. I beseech you ngo ndabinginga by the mercies of God kubw'imbabazi z'Imana, to come unto me, muze aho ndi, all who are weary and heavy laden, abantu mwese munaniwe muremerewe mufite and I imitwaro, will give you rest. ndaheza nanje ndabaruhure. Amen, Bujumbura. Amen Bujumbura. Jesus preached the word to them. Yesu araheza ababwira ubutumwa bwiza. God sent forth his word, Imana yarungitse umwana wayo, and he healed them, Imana yabatumiye ijambo, and he iryo jambo delivered them rirabakiza, from all of their destruction. kandi iraheza ibakura
mu marushwa yose barimwo. One version of the Bible that I read Hariho Bibiliya imwe nasomye said that God sent forth his word and he healed them. ngo Imana ibatumira ijambo ikongera ikabakiza, And he delivered them from death at their door. hanyuma ngo ibakiza urupfu rwama ruri ku rugi rwabo. Amen. Amen. Where the word of God is preached, Ahantu havuzwe ijambo ry'Imana, the power of God is present. ubushobozi bw'Imana buca bugaragara aho hantu. In the 16th chapter of the book of Mark, Muri ubu butumwa bwa Mariko igice cya 16 it says that the followers of Jesus baravuga ku bikorwa Yesu yakoze, went forth preaching the word, yuko amaze kuvuga ubutumwa bwiza, and God confirmed the word that they preached kandi ko Imana yashingira intaho ubutumwa bavuze with signs and miracles. ibicishije mu bimenyetso n'ibitangaza. The miracle working God is here today. Iyo Mana ikora ibitangaza iri hano muri twebwe uyu munsi, Jesus is in the house, na Yesu ari hano mu nzu, and we're all here together. kandi natwe twakoraniye hano turi hamwe twese, The word of God is being preached. kandi ijambo ry'Imana ririko riravugwa. The word of God is touching the hearts of people. Ijambo ry'Imana ririko rirakora ku mitima y'abantu, And many, many needs will be met today. kandi ivyankenerwa vyinshi vyanyu biraza kuronka inyishu no munsi, In the name of Jesus. mu izina rya Yesu Kristo. If you believe that, Bujumbura, Ewe Bujumbura, nimba wizera ivyo, lift up your voice. duza ijwi ryawe uvuge, Shout unto God uduza ijwi imbere y'Imana with the voice of triumph. nk'inzamba, ijwi nk'iry'inzamba. Let me help you. Reka ndabafashe. Woo! 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 Hallelujah! Amen. I'm so glad that Jesus is in this place. Ndanezerewe cyane kumva ko Yesu ari hano muri iki And his kibanza, word is being preached. kandi ijambo ryiwe rikaba ririko riravugwa. Now, in this story, Muri iyi nkuru twasomye there's also a problem. harabayeho n'iyindi ngorane. Someone was very sick. Hariho umuntu amugaye cyane, agwaye cyane. A paralytic was present, Ikimuga cyaraje aho hantu, and he could not get near the door. hanyuma asanga ntashobora no kwegera urugi. And there was also something else present. Ariko kandi hari n'ikindi kintu kiri ngaho. This story tells us that 4 men carried him. Iri jambo twasomye datubwiye ko uwo muntu baje bamuteruye mu nderuzo iteruwe n'abantu 4. You see, it's not enough for Jesus to be present. Murumva ko bitari bihagije ko Yesu aba ngaho gusa. Someone has to care about the people that cannot get to Jesus. Habwirizwa kuboneka abantu bo gufasha abantu atankomezi bafise zo gushikira Yesu ngo bamushikire. There were 4 men present, Aha tuhabonye abantu 4 bari ngaho, and they had a concern for this paralytic. kandi bari bahagaritse umutima cyane kubw'iki kimuga. I see the wonderful arrangements on this golf course. Ndabona ingene ibi bikorwa bitunganije neza cyane. So many tents Ndabona amahema menshi and chairs n'intebe nyinshi. and benches, Ndabona ibikoresho bitari bike. umbrellas. Ndabona imitaka. Someone cared enough about you Hariho umuntu yitwararitse ko mwoba hano mumerewe that neza, they made preparations kugira ni nabo bahejeje bakagira izi nteguro zose for you to be here today. kugira ngo mushobore kuba hano no munsi. But because Jesus is in this place, Ariko kubera ko Yesu ari muri iki kibanza, there's even more people than we can accommodate. murabona ko twaronse abantu benshi tudashobora no kuronkera aho bicara. That's how you know that God is here. Ico ni kimwe mu bimenyetso vy'uko Imana iri hano. But there were also people
that are concerned about you. ariko rero hari n'abantu babitwararitse And we've done everything that we can do to make preparations for you. kandi barakoze ibishoboka byose kugira ngo bitegurire kubakira. I am so happy ndanezerewe cyane that there are more people than we can accommodate. yuko twaronse abantu barengeye igitigiri dushobora kwicarika. I'm sorry that you have to stand in the sun, kandi mutubabarire cyane kubona muhagaze mu izuba. but I'm happy because I know Jesus is in this place. ikimpimbaye rwose ni uko naho muhagaze ku zuba Yesu ari ngaha. Amen. Amen. Now, these 4 men aba bagabo bane rero were so concerned about the paralytic bari bitwararitse cyane kandi bahagaritse umutima ku bw'iki kimuga that they broke the protocol. baca baranyuranya rwose na protocol. They carried this man up onto the roof of the house. baca badugana ya nderuzo ya cya kimuga hejuru y'icyumba Yesu arimo. They dug a hole in the roof. baca iyo nzu barayisambura barironkera ikinogo ahantu bocisha inderuzo. And they lowered that man down in the presence of Jesus. ya nderuzo na cya kimuga baca barayururutsa imbere y'ibirenge bya Yesu. I believe jewe nizera ko that the ministers and the people of God, yuko abakozi b'Imana n'abantu b'Imana bari ngaho we should be willing twari dukwiye kwitega to do anything short of sin yuko twokora ikintu cyose kugira ngo abantu babohoke ku cyaha, to bring people to Jesus. kugira ngo tuzane abantu kuri Yesu. Amen. Amen. Jesus was there, Yesu yari ngaho and he introduced a protocol from heaven. aca atanguza urutonde rwo gukorera ko ruvuye mu ijuru. And these men were so concerned about this lost paralytic kandi uwo muntu yari hagaritswe umutima n'uburyo icyo kimuga kibayeho that they broke the protocol kugeza aho banyuranya n'imikorere y'abo bantu. and they lowered him down through the roof barondera ingene batobora inzu bamwururutse mpaka bamushikanye imbere ya so Yesu that he could have an encounter with Jesus. kugira ngo wenyene yishikirire Yesu. This meeting that we're having here today, iki gikorane mubona dufise ngaho uno munsi it's very different. biratandukanye. The protocols have been changed. protokole zarahindutse. And we have this large gathering. murabona ko dufise ikoraniro rinini ry'abantu. It's the largest gathering that I have ever been a part of. n'ubwa mbere mbonye ikoraniro ry'abantu benshi bangana gutya. The protocols were changed for you protokole zahindutse kubera mwebwe. because Jesus is in this place. kuko Yesu ari muri iki kibanza. And we care so much about you kandi mumenye ngo turabitayeho cyane. that we want you to receive a touch from heaven today. turagomba ngo namwe mwakire ikintu cyanyu cururutse kiva mu ijuru uyu munsi. This large meeting, iri koraniro rinini gutya it happened because people had a concern for you. mwabaye benshi kuko hari abantu babitwararitse. And the scripture says something very interesting. kandi hano ivyanditswe vyera vyavuze ikintu gikomeye cyane. It says that when Jesus saw their faith, ijambo ry'Imana ryavuze ngo Yesu abonye ukwizera kwabo he said to the paralytic, acabarira ico kimuga your sins are forgiven you. ngo ibyaha byawe urabihariwe. Jesus did not see the faith of the paralytic. Yesu ntiyabonye ukwizera kw'icyo kimuga. He saw the faith of those 4 men ariko yabonye ukwizera kwa babandi bane bamwikoreye bakamuzana, who cared enough bamwitwararitse bihagije to break the protocol, kugeza aho banyuranya to bring God na to the protocol, people. kugeza bashikanye ikimuga imbere ya Yesu. It took great faith to have a meeting of this size. ego cyane ni ukwizera gukomeye cyane kubona dufite igikorane nk'iki. And God recognizes that faith.
kandi imana iremera ko ibi byashobotse kubera ukwizera. So even if you do not have great faith today, ariko naho we utoba ufise ukwizera gukomeye uyu munsi, God is going to touch you today imana iraza kugukora kuno munsi, because he recognizes the faith in Bishop Onesphoro. kuko iraza kubona ukwizera k'umwungere Onesphoro, And he'll use his faith kandi imana imaze kubona ukwizera to do a k'umurongozi, miracle for you today. imana ikitugirira ubuntu igukorera igitangaza uyu If munsi. you believe that, Bujumbura, say amen. nimba muvyizera Bujumbura muti amen. Jesus saw the faith of those 4 men, Yesu yitegereje ukwizera kw'abo bantu bane, and he said to the paralytic, acabwira ico kimuga, son, your sins are forgiven you. mwana wanje ibyaha byawe urabihariwe. And a miracle took place. kandi igitangaza kica kirakoreka. When you have all of these elements present, igihe rero ibi bintu byose tumaze kuvuga ubu bibona bihari, all the elements that are present here today, ibi byose mubona uko tubibona biri hano no munsi, Jesus is in this place. icyambere Yesu ari ngaha, There are a large crowd of people. icya kabiri dufise ikoraniro ry'abantu benshi Many cyane, needs are present. icya gatatu uko ari benshi niko bakeneye ibitandukanye And the byinshi, word of God is being preached. kandi ijambo ry'Imana ririko riravugwa, And someone cares enough for you kandi hariho umuntu yabitwararitse arabitaho to make a meeting like this possible. kugira ngo ategure ikoraniro nk'iri rishoboke. A miracle is going to take place kubw'ivyo vyose igitangaza kigiye gukoreka, because God is faithful. kuko Imana ni umwizigirwa, And the Bible says kandi Bibiri ivuga ngo his word will not return void. ngo ijambo ryayo ntirizogira ubusa. The word is careful to accomplish God's purposes. Ijambo ry'Imana ritegerezwa gushitsa intumbero y'Imana The yaritumye. Bible says that this word Bibiri ivuga ngo iri jambo will prosper in its intended purpose. ngo rizobwirizwa gutera imbere, rishishikare kugira inkomezi kugira rishitse intumbero yatumye rivugwa. Amen. Amen. Now, in this story, muri iyi nkuru rero twasomye, we have another set of protocol people. twabonye abandi bantu bagumiza imitima yabo kuri protocole. They're called scribes. Hano babise abanyabwenge b'ivyanditswe. They are hypocritical religious leaders. N'abarongozi b'indyarya, n'abarongozi b'abafarisayo. And they accuse Jesus of breaking the protocol. Baca batangura kwagiriza Yesu ko yanyuranije n'urutonde rwa protocole. They said, who can forgive sins but God alone? Batangura kwiburanya ngo mbega ninde ashobora guharira ivyaha atari Imana. They were so trapped in their religious minds baguye mu mutego wabo kubw'ivyimviro vyabo vy'ikinyedini. they could not recognize that God was standing right in front of them. Ntibigeze bamenya yuko Imana ubwayo ihagaze imbere yabo. And Jesus perceived in his spirit maze Yesu mu mutima wiwe no mu mpwemu yiwe that they reasoned this way within themselves. amenya ko bariko biburanya mu mitima yabo bibaza ico kibazo. He said, why do you reason this in your heart? aravuga ati kubera iki muriko muriburanya mu mitima yanyu? Which is easier, mbega icoroshe ni giki? to say to the paralytic, your sins are forgiven you, kubarira uyu murwayi iki kimuga ngo ivyaha vyawe urabihariwe, or arise and take up your bed and walk? canke kumubarira ngo tora inderuzo yawe wigire? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. ariko kugira ngo mumenye ko umwana w'Imana afise ububasha bwo guharira ivyaha, I say to the paralytic, reka mbarire iki kimuga nti rise, haguruka, take up your bed, terura inderuzo yawe, and walk. hanyuma utambuke wigire. Amen. Amen. Woo!
I love that so much. ndakunda ivyo bintu cyane. The Bible says, Bibiri ivuga ngo immediately ngo ako kanya nyene he rose and took up his bed and walked. acarahaguruka yikorera inderuzo yiwe arigira. The reason that Jesus told him that his sins were forgiven, impamvu Yesu yamubwiye ngo ibyaha byawe urabihariwe, and he told him to arise and take up his bed and walk, agatako akamubwira ati ikorera inderuzo yawe wigire, is because he wants the world to know nuko Yesu yagomba ku isi yose imenya that he has the power to both forgive your sins and heal your body. nuko yagomba ku isi yose imenya ko Yesu afite ububasha bwo kuduharira ibyaha no kudukiza indwara. Jesus said, I am the way, Yesu yavuze ngo ni jewe nzira, I am the truth, ni jewe kuri, I am the life, kandi ni jewe bugingo. and no one comes to the Father Nta muntu n'umwe ashobora kuza ku Mana except through me. kiretse ndamujanye. And the Bible says Kandi Bibiri ivuga ngo that the Father anointed Jesus of Nazareth ko Imana yasize amavuta Yesu Munyanazareti with the Holy Ghost and power. imusiga amavuta ya mpwemu yera n'ubushobozi, And he went forth doing good hanyuma kugira ngo agenda akorera ineza abantu bose, and healing all who were oppressed by the devil. akongera agakiza kabohora abari munsi y'igitugu cy'umugwanizi. Can you say amen, Mbega Bujumbura? mwovuga muti amen banyabujumbura? Say amen and Muti let amen. heaven hear you. Tuvuge amen n'ijuru ritumve. Amen. Amen. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Immediately, Ako kanya nyene this man took up his bed and he walked. umwe yari kimuga arahaguruka afata inderuzo yiwe aratambuka arigira. Listen to me, Bujumbura. Umunyumvirize neza Bujumbura. Something brought you here today. Hari ikintu cyatumye uza ngaho uyu munsi. It may have been sickness. Urashobora kuba wazanywe n'indwara. It may have been financial hardship. Birashoboka ko wazanywe n'ubukene, amahera yaguheranye. It may have been the prayers of someone else Canke ukaba waje hano kuko ari wundi muntu yagusengeye. that carried you to this place. Bakuzanye bagushikana muri iki kibanza. But if you put your faith in Jesus today, Ndakubwira ngo niwashira ukwizera kwawe muri Yesu uyu munsi, whatever carried you here today, na uwoba yakuzanye uwo ari we wese, you will carry it with you out of here. uza kuva ngaha ari wewe wijanye, nta uza kugutwara ukundi. Amen. Amen. Just like the man in this story. Uko nyene twabisomye muri iyi nkuru y'uyu muntu. Something carried you here today. Hari icyakuzanye gushika ngaho uyu munsi. But if you put your faith in Jesus, Mugabo niwashira ukwizera kwawe muri Yesu, the thing that brought you here, aba icyakuzanye hano you will carry out of this place. uza kugenda wakikize. I say to you, as Jesus said to this man, Ndakubarira uko Yesu yabariye uyu muntu. arise, Haguruka, take up your bed and walk. fata inderuzo yawe ushire ko wigire. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu Kristo. And people will say, Abantu rero baravuga bati, just like they said in this story, baraza kuvuga nk'uko aba bandi bavuze muri iyi nkuru, they were amazed and they glorified God, ngo barumirwa batazira Imana. saying, we never have seen anything like this before. Baravuga ngo ntitwari bwigere tubona ibisa gutya. Bujumbura, Yewe Bujumbura, the gospel message ubutumwa bwiza is very simple. n'amajambo yiyoroheje cyane asanzwe. God is holy Nukuvuga ngo Imana ni yera, and we are sinful. natwe turabanyabyaha. Holiness is the very character of God. Ukwera ni muri kamere y'Imana. God cannot change who he is. Imana nta na rimwe ihinduka, iguma ari Imana. He says, I am the Lord, I change not. Yavuze ngo nduhoraho Imana
kandi simpindagurika. The Bible says that he is the same yesterday, today, and forever. Bibiri ivuga ngo uko yarari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azohora ibihe bidashira. So God cannot change who he is. Rero Imana ntishobora guhinduka. And humankind, mugabo kamere y'umwana w'umuntu, we cannot change our condition ntidushobora kwihindura ngo twigire beza without the intervention of God on our behalf. kiretse Imana igize ikikoze ku bwacu. The Bible tells us that we are so lost in sin. Bibiri tubwira ngo twaratakariye turapfira mu byaha n'ibigabitanyo, So deprived in our sinful nature twaramaze kuboherwa hariya muri kamere y'ikinyabyaha that we cannot help ourselves. ku buryo umwana w'umuntu ataco yokora ngo yitabare. But God took the initiative Ariko Imana yonyene yaciye ifata ingingo to remedy our condition. kugira ngo itorere umuti ayo marushwa yacu. He sent his only son, Jesus Christ, Yaciye ituma umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo to die on the cross of Calvary. kugira ngo apfe urupfu rwo ku musaraba w'i Karuvari. He gave his life Yatanze ubugingo bwiwe, and he shed his blood aremera amaraso yiwe araseseka so that you could be free from sin. kugira ngo ubohoke ubu widegemvya ku caha. Amen. Amen. God loves you so much. Imana yaragukunze cyane, iragukunda cyane. He spared nothing for you. Nta kintu na kimwe yisigarije ku bwawe. He sent his one and only son Yaremeye itanga umwana wayo w'ikinege to purchase the opportunity for you. kugira ngo ikugururire amahirwe n'akaryo keza kuri wewe. To say yes to Jesus today Nawe ushobore kubwira Yesu uti egome mwami wanje, and receive healing today. hanyuma wakire ugukira indwara uyu munsi. God did all of that for you, Imana ivyo vyose yarabikoze ku bwawe, and all that you can do in response to what God has done for you kandi ikintu cyonyine usabwa gukora kugira ngo wishure iyo neza Imana yagukoreye 3 things. ni ibintu bitatu gusa. Recognize. Icyambere ni ukwemera. We must recognize our sinfulness. Dutegerezwa kwemera ko turi abanyabyaha. The Bible says Bibiri ivuga ngo all have sinned and fallen short of the glory of God. bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. So when I recognize my sinfulness, Rero iyo nemeye ko ndi umunyabyaha, I'm simply acknowledging my membership in the human race. by'ukuri mba nemeye ko nanje ndi umwe mu bana b'abantu. Once you are willing to humble yourself Rero birakwiye ko ikindi usabwa ni ukwicisha bugufi, and acknowledge your sinful condition, hanyuma ukemera ko uri umunyabyaha. now you can do the second thing. Ikigira kabiri uheze ugakora Repent. ni ukwihana. The word repent Iri jambo kwihana simply means to change. risobanura uguhinduka, To change your mind, ugahindura ivyiyumviro, change your direction. ugahindura inzira warimwo, It is to change your lifestyle. ugahindura uburyo ubayeho, To turn from a lifestyle of sin kugira ngo uve mu buzima bw'ikinyabyaha and turn to God uheze uhindukirira Imana, for the forgiveness of your sins kugira ngo uronke imbabazi ku byaha and the byawe salvation of your soul. hamwe n'agakiza k'ubugingo bwawe. Once you have recognized your sinfulness Umaze kwemera kuri umunyabyaha, and repented of your sin, hanyuma ukihana ibyaha byawe, the only thing left to do is receive. ikiba gisigaye gukora ni ukwakira. The Bible calls salvation Icyo Bibiliya yita agakiza a gift. ni ingabire. It's called the gift of salvation. Bibiliya ivuga ngo ingabire y'agakiza. When you receive that gift from Jesus, Iyo rero wakiriye iyo ngabire itangwa na Yesu, you are simply committing your heart to Him by faith. ni ukuvuga ngo mu kwizera
umweguriye ubugingo n'umutima wawe. The Bible says, Bibiri ivuga ngo if you confess with your mouth ngo niwaturisha akanwa kawe the Lord Jesus yuko Yesu ari umwami and believe in your heart hanyuma ukizera mu mutima wawe that God raised him from the dead, ko Imana yamuzuye imukura mu bapfuye, you will be saved. uzokizwa. Amen. Amen. Bujumbura, Yewe Bujumbura, I want to ask you to stand to your feet. reka ndabasabe muhaguruke aho mwicaye, muhaguruke mwese, muhaguruke. I'm talking to three kinds of people today. Uno munsi numva ndiko mvugana n'imigwi itatu itandukanye y'abantu. There are many people here today Hari abantu benshi bari hano uyu munsi who have never asked Jesus to be the Savior of their lives. batarigera bahamagara Yesu ngo ababere umukiza w'ubugingo bwabo. If you cannot remember a specific moment in your history Nimba utibuka igihe ciza mu kubaho kwawe where you recognized your sin, aho wemeye ivyaha vyawe, repented of your sin, ukihana ivyo vyaha vyawe, and invited Jesus to come into your heart, hanyuma ugahamagara Yesu mutumirira kuza mu bugingo bwawe to be the Savior of your soul kugira ngo abe umukiza w'umutima wawe and the Lord of your life, ayongera abe n'umwami w'ubugingo bwawe. today is your day. Uyu munsi n'umunsi wawe. The Bible says today is the day of salvation. Bibiri ivuga ngo uyu munsi n'umunsi w'agakiza. If you put your faith in Jesus today, Niwashira ukwizera kwawe muri Yesu uyu munsi, a miracle is coming your way. igitangaza kiragushikako. There's still another group of people that I'm talking to today. Hari undi mugwi ugira kabiri ndiko ndavugana nawo uyu munsi. Perhaps you were raised in church, Birashoboka ko uri umuntu arerewe mu ishengero, but something happened in your life ariko hakaba hari ikintu cabaye mu buzima bwawe mu kubaho kwawe that caused you to turn away from God. hanyuma ico kintu kikaba caguteye guheba Imana no kuva mu gakiza. Something catastrophic. Hariyo ikintu kibi cyane ibara ryagushitseko. It was the death of a loved one. Ni Satani yabiteye. Perhaps it was a catastrophic illness. Birashoboka ko cabaye indwara ikomeye cyane. Perhaps you fell into financial hardship. Canke ugasanga ubukene bwakubanye umurengera. Something happened in your life Hari ikintu cashitse mu bugingo bwawe that caused you to turn away from God. catumye wumva ivy'Imana wo bivamwo. And the devil has convinced you Kandi Satani yarakwemeje that you've done too much yuko ivyo bintu ataho and vyihanganira you've gone too far. kandi ko ugeze kure gose The mu devil kwemana. wants you to believe Satani agomba yuko ushishikara wizera that ko God will not forgive you Imana itagishobora kuguharira, and receive you to himself. Imana itagishobora kukwakira. I came here today Uyu munsi mpagaze to hano tell you that the devil is a liar kukubarira ko Satani ari umubeshi. and there's nothing that you have done Nta kintu na kimwe woba warakoze that would ever cause God to turn away from you. cotuma Imana iguhindukiririza ku mugongo If ikaguheba. you will come to him today Mu gihe woramukuje hano uyu munsi and put your faith and trust in him, ukwizera kwawe ukagushira muri Kristo Yesu, you can rededicate your life to him today. ubugingo bwawe urashaka gusubira ukabuha Imana And bushaka, God will receive you with open arms. kandi Imana yiteguye kukwakirana amaboko yose. There's still one more group of people that I'm talking to. Hari undi mugwi ugira gatatu ndiko ndavugana nabo. You love the Lord. Urakunda umwami Imana. You may even attend church. Hari naho woba uri n'umunyeshengera ahantu kanaka, But you have no peace in your heart. ariko ukaba ubayeho atamahoro ufise mu mutima wawe You're just not sure kubera utazi neza
that if you died today, yuko vyoshika ugapfa uyu munsi you would spend eternity with Jesus. ntuzi neza nimba woja mu ijuru kubana na Yesu ibihe I'm bidashira. talking to 3 groups of people today. Rero iyo migwi uko ari itatu ndiko ndavugana nabo. Number 1, you need to receive Jesus as your Savior for the very first time. Icyambere ni kuri aba bakeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo ijyambere. Number 2, you need to return to Jesus Abakabiri mukeneye kugaruka kuri Yesu and rededicate your life to Him. usubire umuhe ubugingo bwawe. Number 3, Abagatatu you simply need to know that you know that you know ukeneye kumenya yuko uzi neza kandi uzi neza that if you died today, yuko vyoshika ugapfa uyu munsi you would spend eternity with Jesus in heaven. yuko woca ugenda kwibanira na Yesu ibihe bidashira mu ijuru. If you fit into any 3 of these categories, Mu gihe rero wowe uri muri iyo migwi any one of these categories, uwo uri mu mugwi umwe muri iyi itatu twavuze, receive Jesus for the first time, kuri abo bagomba kwakira Yesu ubwa mbere batari bwigere bamwakira, rededicate your life to Him, abo bagomba gusubira kumuha ubugingo bwabo kuko bari barabivuyemwo, or receive the assurance of your salvation. canke abo bagomba gusubira kwakira Wherever you ubushizi are, bw'amanga bwabo bwo kuzoja mu ijuru. I invite you to raise your hand high so I can see you. Aho wowe uri hose rero mu gihe wowe uri muri uwo mugwi uduze ukuboko aho uhagaze nshobore kukubona. I want to pray for you. Ndagomba kugusengera. Raise it high. Muduze amaboko yanyu hejuru cyane tubabone. I see you all. Ndababona aho muri. I see you way back there. Ndababona abari hari inyuma hariya kure. Jesus said, Yesu yavuze ngo if you confess me before man, ngo niwanyatura imbere y'abana b'abantu, I'll confess you before my Father in heaven. nanje nzokwatura izina ryawe imbere ya data mu ijuru. So everyone with your hand raised, Rero mwese mwadugije amaboko wherever you are, aho mwoba muri hose, on the count of 3, ninaharura gushika kuri gatatu, I want you to step out from where you are ndagomba muce mugira intambuko muvaho muri, and meet me at this place of prayer. hanyuma munsange hano muri iki kibanza cyo I'm kubasengera. going to pray for you. Ndagiye nca ndabasengera, And the power of God is going to come into your life today. hanyuma ububasha bw'Imana buze mu bugingo bwanyu uyu munsi. If you are a long way away, Naho wowe uri hariya kure kure, I invite you to come now. Start walking. tanguruze. Wewe uri hariya kure, tanguruze. Bujumbura, are you ready? Mbega Bujumbura muriteguye? 1, Rimwe, 2, kabiri, 3. gatatu. Step out and come now. Tangura muze noneho rero. Run to this place of prayer. Nimwihute muze muri iki kibanza cyo gusengerwa. Jesus is here. Yesu ari hano. Today is your day. Uyu munsi n'umunsi wawe. Do not let anything stand in your way Ntihagire ikintu na kimwe wemera ko kikuzibira from receiving your blessing today. ngo kikubuze kwakira umugisha wawe uyu munsi. Run quickly and just stand here at this altar. Nimuze murihuta hanyuma muhagarare imbere muri iki kibanza. You do not need to kneel down, just stand. Nta muntu tubwira ngo napfukame, nimuhagarare. You come as we sing. Mushishikare muza mu gihe abaririmbyi bariko bararirimba. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, Baba hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna
mwese mushitse hano receive your blessing today. mwakire umugisha wanyu uno munsi. Even if you did not raise your hand, nawe utoba wari wadugije ukuboko but your heart is pounding in your chest. no mu mutima wawe ukaba uriko urakubwira ngo genda God is calling you home. imana iriko iraguhamagara ngo ikwiyegereze. Step out from where you are. tera intambuko uve aho hantu uri. We will wait for you. turakurindira.
want to speak to you for just a moment. ngira mvugane namwe akanya gato Because I know there are still people that want to come. kuko twabonye ko hari abantu hariya n'ubu bagomba kuza And some of you are still coming this way. kandi turabona bariko barazanana uru ruhande. So even as you're walking here, no mu mwanya umwe canke uwundi azoba kiriko araza aza hano, receive these words by faith. mwakire amajambo mu kwizera. I am so proud of every one of you. ndanezerewe cyane kubw'umwe wese muri mwebwe. You're making the most important decision of your life. muriko mufata ingingo ihambaye cyane mu buzima bwanyu. My wife and I, we came to Burundi. twe n'umukenyezi wanje twaje hano muri iki gihugu cy'u Burundi. We came for you. twazanywe na mwebwe. We came for every one of you. twazanywe n'umwe wese muri mwebwe. We fasted and prayed twarisonzesheje and turasenga called out to God turahamagara Imana and traveled over long, rough roads dufata urugendo rurerure ruca mu bihugu to bitandukanye look into each of your eyes right kugira ngo now namwe tubabone mu maso uyu munsi and tell you there is no other name under heaven kugira ngo tubabwire ko atarindi zina na rimwe munsi y'izuba given by man yahawe abana b'abantu by which you must be saved. bashobora gukirizwamwo. His name is Jesus. kiretse izina rya Yesu And he's Kristo. here right now. kandi uwo Yesu ari hano muri uyu mwanya. Amen. I ask you to lift your hands before the Lord rero ndabasabe muduze amaboko imbere y'Imana yacu and repeat this prayer out loud after me. muce musubira mw'iri sengesho murisubiremo n'ijwi ryumvikana. Even if you're still walking this way, naho wowe ukiri kuraza repeat this prayer out loud after me. wewe utambuka uza kandi usubira mw'iri sengesho. Heavenly Father, data wo mw'ijuru I admit that I have sinned. ndemeye ko nagucumuyeko I believe Jesus died for my sins. kandi nizeye ko Yesu yapfuye azira ibyaha byanje And he rose from the grave kandi ko yazuye ava mu bapfuye yazutse ava mu bapfuye to give me victory kugira ngo ampe intsinzi over sin and death. intsinzi ku cyaha n'intsinzi ku rupfu. I confess my sinfulness to you. ndatuye ibyaha byanje imbere yawe. I repent and turn away from my sin. ndihanye ibyaha byanje kandi ndabihevye. Please forgive me of my sin. ndakwinginze umparire ibyaha byanje. Wash me in the cleansing blood of Jesus. unyuhagire mu maraso ya Kristo Yesu. Come into my life nuze ugerere mu bugingo bwanje and make me a new person. uheze umpindure icyaremwe gisha. From this day forward, guhera ubu kugeza ibihe bidashira. I confess that Jesus is the Savior of my life. ndatura ko Yesu ari umukiza w'ubugingo bwanje And the Lord of my life. akaba n'umwami w'ubugingo bwanje. In the name of Jesus I pray. ibi nkaba ndabyemeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Bujumbura, say amen. Bujumbura muti amen. Now for everyone who prayed that prayer with me, kuri uwo wese rero yasenze hamwe nanje iri sengesho, whether you're standing here or even under the tent, yaba ari uhagaze ngaha canke uwagumye mu mahema, I have more good news for you. ndacafise indi nkuru nziza yo kubabwira. The Bible says, Bibiliya ivuga ngo whoever calls upon the name of the Lord uzokwambaza izina ry'Uhoraho wese will be saved. azokizwa. Amen. Amen.
I have 3 questions for everyone who prayed that prayer with me. rero mfise ibibazo bitatu mbaza uwo wese yifatanije natwe muri rirya sengesho. Number 1, Icyambere, did you call upon the name of the Lord? mbega mwahamagaye izina ry'Uhoraho? Aha. Question number 2, Kibazo kigira kabiri, does God lie? mbega Imana yobibesha? The Bible says Bibiliya ivuga ngo God is not a man that he should lie. ngo Imana si umuntu ngo ibeshe. Question number 3, Ikibazo cya gatatu, are you saved? mwumva mwakijijwe? Amen. Amen. You called upon the name of the Lord, mwambaje izina ry'Uhoraho, and God does not lie. kandi Uhoraho ntabesha. So as a minister of the gospel of Jesus Christ, Rero nk'umukozi w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, according to the authority of God's holy word, nisunze ubushobozi mpabwa n'ijambo I ry'Imana, tell each and every one of you who prayed that prayer with me, ndagomba kubarira uwo wese yasenze rirya sengesho hamwe natwe, you are saved. mwakijijwe, You are born again, mwavutse ubwa kabiri, and you're on your way to heaven. kandi amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Your sins are forgiven Ibyaha byanyu byakuweho, because Jesus is your Lord. kuko Yesu mwamubwiye ngo abe umwami wanyu. Hallelujah. Amen. Bujumbura, Ewe Bujumbura, Jesus said, Yesu yavuze ngo all of heaven rejoices ngo ijuru ryose riranezerwa over one lost sinner coming home. mu gihe uwari yarazimiriye mu byaha agarutse kuhoraho Imana. That means that right now, Ni ukuvuga ngo muri aka kanya nyene there's a party going on in heaven mu ijuru bari mu munsi mukuru in honor of every one of you. ku bwa mwese n'umwe umwe wese muri mwebwe. So I want us to lift up our voices Rero ndagomba tuduze ijwi and join together with the angels in heaven twifatanye n'abamarayika bo mu ijuru, and give God praise for the great thing he has done. duheze duhe Imana icyubahiro ku bw'igikorwa gikomeye imaze gukora. Will you do that with me, Bujumbura? Mbega muriteguye kubikora Bujumbura? On the count of 3, we're going to let heaven hear us. Rero ndaharura duheze dushima Imana ku buryo n'ijuru ritwumva. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Hallelujah! With me. Uwo muntu rero twafatanije gusenga rirya sengesho, We will have a booklet that we want to put in your hands. turafise agatabo twifuza ko ugenda utahanye. If you prayed that prayer, Nimba wasenze rirya sengesho, please allow us to bless you with this booklet. utwemerere tuguhezagire tuguhaye ako gatabo. This booklet will help you. Ako gatabo kazogufasha, It will encourage you. kazogutera intege. So I need you to make one promise to me. Rero ariko munkundire namwe mugira icyo munsezeraniye. Will you promise me? Mbega muriteguye kugira icyo munsezeraniye? Read this book tonight. Muriteguye gusoma aka gatabo uyu munsi? Read it today. Muragasoma uyu munsi? Don't wait until tomorrow. Ntimurindire ko ngo muze mugasome ejo canke hirya y'ejo. This booklet is going to explain exactly what took place in your heart when you prayed that prayer with me. Aka gatabo ni wagasoma karaguha isobanuro y'ikintu kiheza kikaja mu mutima wawe mu gihe wasenze rirya sengesho ryo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. So do not leave without a booklet. Rero ntihagire ugenda ako gatabo atakamuhaye. But please be patient with us Mugabo mwihangane cyane mutwihanganire. and give us the opportunity to reach you. Muhakanya babariko barabitanga umwe wese bamushikira. And once you've received your booklet, you can return to where you're Hanyuma seated. uza kuba yatoya ako gatabo aca agenda buhoro buhoro yisubirire mu kibanza.
Amen. Amen. Kandi nimunigane hari udutabo dukwiye kuri mwese. I'd like to take just a moment Hari akanya kandi ngomba while gufata the booklets are being passed out. mu gihe bariko baratanga utwo dutabo. I want to greet our online audience. Ndagomba kuramutsa bariya bariko badukurikiranira. Those of you who are joining us across the continent of Africa and around the world. Muri Afrika no hirya no hino mu isi. Many of you prayed the prayer of salvation with us. Benshi muri mwebwe bifatanije natwe muri rya sengesho ry'ukwakira agakiza. I know many of you have received Christ as your Savior. Kandi ndazi ko benshi muri mwebwe muza mwaramaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. If you prayed that prayer with us, Nimba rero nawe wasenze hamwe natwe rya sengesho, I invite you to our website ndagutumirira kugenda ku rubuga rwacu at revivalnow.com. uza urubuga revivalnow.com. You'll find a big red button on the front page. Uchugurura urasanga ahantu hari buto ya rouge. It says, I just got saved. Usanga bavuga ngo nakijijwe. Click that button, Uce ufyonda kuri kajya kabuto. and it will give you the opportunity to leave your contact information with us. Hanyuma baca bagusaba baguhe n'akajyo kukudusigira adresse twokwandikirako. Our promise to you, Nagusezeranira yuko we will pray for you by name, tuzogusengera tukuvuga mu izina. and we'll send you an electronic copy of this booklet. Hanyuma tukurungikire kajya gatabo muri format electronique. So go to revivalnow.com. Mwebwe mugende gusa kuri revivalnow.com. Click I just got saved, Ushonde hajya havuga ngo nakijijwe. and follow the prompts from there. Hanyuma muce mukurikira ivyo babasaba gukora. Mungu awabariki sana. Imana ibahezagire cyane. Amen. Amen.